Sheri nari nzi ko Bofre azoshikana azuza gusabira imboneza sinari nzi ko Bofre afitanye ama conflit na Mugisha nari nzi ko azuza gusabira nari namaze kukubuza ujye mu Bofre ko atari umwana mwiza ko atadushakira neza mu muryango sinari nabikubuza Sheri warabimbujije mugabo sinari nzi impamvu yatumye umbunza sinari ndayizi kandi sinari kwirora me iyo ndabimenya kare ko bafitanye ama conflit ntari kubicisha kundi muntu kandi rero urabe na sister rero urabe yari yarabimbariye yari yarambuje usaje abumva isaye ujye mu Bofre n'umugome n'umugome ngira n'uwo muhari ikintu kibi muri no rugo ariko namaze kubikubuza ntibashatse oya rero kurubwo no kuri nyine twanda oya Sheri ntuyumvire nabi ntiwumvire ko ndi umusiko cyangwa imbere yanjye nijyanye cyangwa ko tubana tukubaka ikibazo suwesco ikibazo wibuke ko keza kugira ave iwiwe agende hajya atumenye ukuri kwiwe nije nabigize kuri ntari nce mva ngaha kandi mari urumva ni kindi kibi Bofre wawe nyene adashaka musaza wawe nce ngenda kandi mari ngaha na hari akandi wanyu na keza ari hajya namushaka banyice none Sheri si niyo mpamvu ndi ngabwira ndabikumbi ndagusabye nje nawe wongere utahuze n'abavyeyi ba nawe uri kure je numbere yanje nijya nyene je nshaka yuko tubana kunda gukunda je ku bwanje ndagutahura ariko yobaza ko abavyeyi banje je nzobabwira gute ndazi ko bigoye frame musa gerageza ubatahure kandi ndabisabiye kwimbabaza kuba byabaye kujya ntihari ntumbero yanje kandi ntibyavuye kuri jewe none ko biza byabaye Sheri ukunda sanga imbabazi bari vraiment ndazi ko bibabaje kandi biragoye nawe ariko mu babari hamutondanye jewe icyo nobona nuko iyi mariage kwanza twanze twayihoze tuzoba turagira mariage nukuri kuri ubu nyene irya date nyene ya mariage simbona ko bizokunda genda ukoranye umuryango wawe mubivugane neza ibibazo biri hagati y'imiryango ibiri bive mu buzima nawe ndije sindi ko ndiruka ndi ngaha nyene kandi urazonyene ko ntashaka kugenda kuruko kundi mugabo ariko abantu kwanza ibi bibazo byose bikure mu nzira hanyuma ibindi bizoza none urukundo rwacu tuca tubakora henshi ngomba kumenya tuca tubagarika kwanza oya nta rukundo ntituzoruhagarika me banza kwanza ukure ibi bintu mu nzira ibibazo biri mu ntuzenya bivemo hanyuma ibindi nabyo kuko ntidushobora kugira mariage muri izi conflit z'imiryango ibiri uti rero iyi miryango kwanza d'abord ibanze yumvikane twibagira ibyabaye hama tuzoba turapanga ibindi ni musaza wanje afite stress abavyeyi banje bafite stress nawe iwanyu ndazi ko hariho stress idasa none iyo mariage bari ubwoko nyabaki usashira je ikintu nukuri usabye nyumvire nabi nuvubone ko ndumwese ko ngomba kwesikoka oya jewe byarashise parasida kandi sibyo nari niteze cyenda gukunda kandi shaka gutubana sawa je namutahuye hano ibyo umuntu reka genda gerageze byirukemo turabukunda twosubiza hamwe iyi miryango ibiri hama kugira ngo tworohere kubana kuko wavusanga nawe byoshika tukabana ugasanga ziracakwegana zangoranye nyene kuko sister wanje ujya mu Bofre wanje biciye kuri sister wanje afitanye beef na girlfriend wawe nuko mu Bofre wino afite beef no Bofre wino kizoca kibi kibazo ibyo wavuga birumvikana kabisa kandi rero jewe je suis sûr que sister wanje na Bofre ndazi ko ubu ebaga ntibateke ngo bishe ku bintu yagize no kuri kwimana engiye nabi yarakoshije no kuri je ntabyo kandi urabe rero sister yari yabimbariye mu Bofre nta mwanya afise rero nibaza nta mwanya kumbe hari ikindi kintu yari ko arampisha kandi ndabimenya kare je ndari kubicisha hano rero umwana we ubwenge yumvira mu oye iyo nduru yari irenze yacinkoroga mu matwi sinari kubyumva neza bara yambwiye nta mwanya basi none nase ndabimenya gute
sawa reka tubihagarike ibyo kwanza bya mariage tubihagarike izinduru kwanza ziri muri iyi miryango ibiri tuse basi nk'abavyibagiye kuko imiryango ibiri ubu sinzi n'amastress gusa shiri so para guhagarika bya mariage hama badaye nze numve utwawe n'undi muntu ibyo ntabiri niba duhagarikiza kwanza bya mariage kugira ngo duprepare kwanza imiryango ibiri bazi yumvikana aho ni sawa para kuca duhagarika acazundi sheruzo ngiriye nabi nuko biba byose nibiba bimva si jewe nukwije nta nakiza nta rukundo ruburi ibintu nyene ibintu nk'ibyo Saba ikigongwe ku bintu byabaye saba ikigongwe kivuye ku mutima vraiment pardon I'm so sorry kuko wowe ushobora kwibaza kubera iki madame Samira yafashe iyo decision kuko atabajije cyane ikiniki ariko ukuntu byangendeye vraiment yari kuba ari nawe wari gufata decision nk'iyanje ubwa mbere kwanza banzaniye uriya mukobwa n'umwana anyereka umuhiri wanje nicaye neza ambwira ko uriya mwana ari gwawe na maraso yawe kandi barondeye umwana musa nyine bien ndavuga ibintu byemere cyane oya Jesse nkunda kumva amabwirizo y'abantu reka byihoze ariko ngire investigation buhungiro rero niyo aje kunyemeza neza ijana kwijana ziko bunge festo orange ko ari mubyara wa soma mbike wawe umukozi wanje nize mu bakozi beza aranyemeza neza ijana kwijana uriya mwana wa mugisha ndavuga naho bavuga ngo nitumva amabwire ubu urashobora kumbesha kandi ari umukozi wanje aho rero byemera nka 60% none hariya vraiment yari kuba ari nawe ukuntu tumuzi buhungiro n'ukuntu yadufashije ibintu byinshi aradufasha vraiment nanjye ndavuga ibi bintu biri très sérieux ariko sinavyemeye 100% oya ne yari kwijana ndavuga reka mbandanye ama investigation yanje mbone icaje kumbabaza rero ambwira ngo za dimanche uzobona uya mukobwa avuye muhira niyo aza gufata raso kandi avyibonera n'amaso ukuntu bafasha kantu ragasoma wa haraso ndavuga ibintu nivyo nico gutuma yese fata iyo decision anyuma nkubajije nkabona nyene nawe nushaka no kuvyumva nushaka no kuntahura nushaka no kunyishura numva gusa uyu ariko arangirira hypocrisie ariko byose naje kumenya ukuri ndabitahura neza mukakaraba keke naje arabimbwira vraiment na mwisizi kuna kubwira baravuga mu gifaransa ati les regrets viennent après vraiment nara regrets ibyo nakoze sinzi kuna bikubwira ariko muri byose nakoze umenye ko urukundo rwanje jewe nigeze ruhagarara ruracyari kuri ya nyene impeta wanyambisi sinigeze nikura ku maboko yanjye urazi gituma kubera ko wambwiye ngo ninayita nzoba nataye umutima wawe narayigumije kuboko kwanje kubera urukundo rwanje niwigera ruhagarara yari shavu gusa kandi iyo decision yari igiye no kumpita nawe 4 jours kwa muganga ngwa hypertension vraiment pardon jewe vraiment ngusabye ikigongo kivuye mu mutima kandi ziko nawe uza kumbabarira vraiment kubyabaye wambabariye chérie. Bon, ok, au fait, nukuri novuga yuko abo bantu bari bashize kuducamwe bihambaye cyane. Nukuri naje byarankoze ko byarambabaje gose. Naho mu nyuma naje naratohoje nsanga umukino bari baradukinye wari umukino uhambaye cyane. Kuko akantu bakoresheje
irementanya bari barakoze ryari irementanya ry'ubwenge ku buryo ata muntu n'umwe ashobora kuritora adakoresheje ubwenge kuvuga ujya wari umukino w'urwego rwo hejuru kuri wewe kugira ngo udekore ry'amakode bari bashizeko ntibyari byoroshye ntibyari byoroshye ko ujya nabitabuye mu nyuma non seulement bijya ibyo bari bapfundagurije ijya irementanya bari bangiriye no gushyira ko n'ibyo bapfumu kandi wumva byari koroha niyo mpamvu rero vraiment uvuga ngo ndakubabarire rero kuri ibintu bisanzwe nta zibara zitakumanya amahembe kandi burya ngo ntibagira ntirere imfubyi niko bimeze kandi najewe ku bwanjye umbabarire kuko igihe wambaza nakwishyuye neza nakoresheje agashavu nanjye gusa ndagusaba yuko burya ibi bibaye yuko byotubera ikigwa kuko burya ntuze wizera amajambo y'abana b'abantu kuko abana b'abantu baragoye ashobora kuba n'umubyeyi wawe akakubwira amanyanga adasanzwe kandi ari umubyeyi wawe rero niko bimeze gusa ni ukwirinda cyane cyane uruvugo rw'abantu abantu babizigirwa ubu ni bake rwose kuri iyi si nawe rero bijya bintu usanga akantu gatoya gusa mu mifunguzo zanjye ngo inzu yanjye nimba ari ikintu cyambabaje rwose kijya kintu cyarambabaje cyane kuko naho byari kuba bimeze uko nari guca bikwiye gufata ajya amadesiziyo akomakomeye kuriya bivanye n'umugambi bwari dufitaniye ça c'est vrai nanje naricujije ibyo navuze vraiment ishavu kuko je nari nzi ko biheze ariko umutima oya waranyangiye oya waswahili bavuga ngo hasira hasara urumva ngo usize ishavu urumva nanjye ishavu ryari rigiye kumpitana kuko nicaye mu bitaro iminsi ine kandi abafaransa bavuga ngo qui abandonne par influence regrette par souvenir rero niko bimeze ibintu kubyitondera isi ni kuyitondera kuko kuri le moment udahagaze neza n'akazi kawe kuko deja tutamaze kumenya yuko karabatu kera atadukunda atakunda urukundo rwacu naho ubuhungiro yari yatwinyegejemwo nk'inda urumva muri Imana yaramugaragaje ingoma z'urukundo ngo mariage yawo mba n'ukuri kwa Mungu ngo mariage yawo mba ntuze nta mariage yawo mariage igiribe kandi ingoma z'urukundo zigira zibandahanye nta kibera ubusa rero harageze rero yuko dufatana mu nda basha kubana b'abantu kiretse ari Imana gusa Imana yonyine dutandukanye n'urupfu gusa nawe by'ibindi by'abana b'abantu kazi kawe oya ibyo twamaze kwiga sinzi ko bishobora no kubivuga iyo pule ntibaraheza dans 5 minutes peut-être ariko barayikora sawa okay rero ariko ubundi urukundo rwawe uracyari ruriya nyene uracyankunda nka mbere je yaba ntazi urukundo sana no kuza ngaha yaba ntazi urukundo sana no kuza ngaha nawe yaba todafise urukundo nari kumamagaza ngaha zindi zangome z'urukundo zikibandanye bazava nk'abandi nk'abandi bigize ngo bomoye umuntu ari aho ngo bamugiriye amanyanga ngo bamwomoye baca baja ngaho baratarika ngo twamwomoye ngo twagize uku bukeye bwabo baca basanga ibintu birahindutse pafu niko ibintu bimeze rero basanga bajugumira bamaramaye isango n'iryarindi nyene inkozi z'urukundo zirabandana numva ngo uriya mutama yakubwiye ngo mariage yahomba ni kuri kwa Mungu rero azotangara niyaramuka abona tuma invitation azotangara nk'abandi mbega karaba kekene gusa gahunda yari imaze gupfa kuko dufata indi gahunda kugira ngo tubipange neza bive mu nzira niko bimeze fata ko kantu rero hano turamura merci
sawa, karibu. Mzee, karibu vraiment. Muremure. Urumva bwana Mugisha mutangazwe n'ukuntu nzananye na mama Madame Samira. Wewe nari namaze guci muhira ndasaba ikigongwe niyumvira umutima ukandega mbona ko inzira nanaciyemo atariyo nk'umuntu mukuru mu muryango narakubise agatima mpembero cyangwa kwa Madame Samira ndabimusigurira ntako ndamusaba n'ikigongwe. Kuri ubwo rero nanamusabye ko yomperekeza kugira ngo tuzanane iwawe nawe wenyine ndamusaba ikigongwe twumva, kuko nukuri inzira nari naciye si nziza mu muryango. N'abampanuye bambwiye bati Mutama karabakekena uko twari tukuzi siko twakubonye. Abantu bakundanye ntushobora kuja hagati, kandi urukundo rwabo urubona ko rukomeye fatantambamye ari rufise kiretse wewe wenyine. Mu gihe atakosa rihari n'ukuri ngiye kubasaba ikigongwe hama mutere muja imbere nk'ikigongwe, kandi burya uteze amaboko ntibakubitako. Usabye ikigongwe aba yumva kikeneye. Yaniyumviriye ko noza nkasaba ikigongwe kuko umutima urandega. Kuri Madame Samira yarakimpaye kandi ubu ibintu bimeze neza, ariko wewe ntabyo wari bwamenye. Wari ukimfata kurya twashwanye, kurya tutavugana neza. Nawe rero naniyumviriye ko noza nkasaba ikigongwe namwebwe no basabira imigisha bikamera neza, ijambo rikabiryo bana Mugisha ubyakire neza. Ukuri n'ijambo rivuye ku mutima, kuko burya umutima utigaya aba ari igufa aba ari inyama. Je mfise umutima w'inyama nk'abandi, narigaye nigaye kandi nabigaragaje. Bwana Mugisha ndagusabye ikigongwe ijambo rikabyoba. Nukuri Mutama, mbere byose reka nshimire Imana uhoraho kuko Imana yabidukoreye igitangaza umunsi ku munsi tubura kuyishimira. Hama ikindi nacyo nukuri ntakubesha, igihe Madame Samira telefona ariko arambwira yuko muzananye ubwo nyamenya ibibazanye ariko nitegura nzitiye baje tangiye kumva ati nyuma Mutama arakoresha pistoli uwo azanye burende kumarira uko burya Mutama ntiyoroshe atazanye burende kumarira reka ati nitegure rero nsenge uhoraho abasengesho ya nyuma kuko burya umuntu atinyishamba batinya icyo gabize icyo bahuriye neza cyane. Ariko Imana ishimwe cyane kubona wikubisa agashi ugatanga yuko inzira wari urimo atariyo. Nukuri n'ibyabake, nukuri natwebwe nta kabi tugufitiye, nta nzigo je nagenda gufitiye, je nenda kubaha kandi nzoba nenda kubaha. Je birashimishije cyane kubona Mzee Mutama nka wewe n'imyaka yanyu uvuga muti kuri ibyo twakoze sibyo, kuko byo si byabose ari abantu usanga kubera bibita kuko bafite baze kuriza bukuru bafise uburyo ati mbuze ati mbabarira bongaya mbuze ati mbabarira nosuzugurika kandi atari byo. Akimbira yuko gusaba imbabazi abayika arasuzugurika, no wasabye imbabazi mwashimishije gato kandi nubabarira bafise umutima wo gutwara. Kandi buriya twese turakusha, twese dufise amakosa, ahubwo na jewe kuko nta byerade, nta muntu atunganya Imana nitunganye yonyine. Birashoboka muri ibi bitwa turimo bibi no nakwishe nabi cyangwa nakuvuze nabi, nuko na jewe ndimo baremeko
umubarira nagiye umwana w'umuntu ko twese niko tumeze nta byera de nta byera de urumva ntidutunganye Imana nayo nyine nitunganye ni ukuri ugira amahoro ugira umutekano mu mutima ugira ituze kuri jewe vraiment nta ngurane ikigongo mwakironse natwe biradushimije cyane kuko twifuza yuko umuryango uja hamwe kuko burya ikintu cyitwa mariage ubukwe ni ikintu gihuza imiryango nigahuza imiryango niko no cyita nigahuza imiryango rero danguzo turajyana dushamirana ya migisha y'ubwo bukwe ntibigihari rero ko hamwebwe mukuru w'umuryango kuri saje bavuga ati jewe ni kuri nzoba ndi kumwe nawe tumubabari ni kuri birangiye cyane kubona ni kuri icyo kintu waciyumviriye rero ni kuri ndagushimije kubwanjye ndagushimiye cyane kuri ako kigoro mwagize nama tubana dushigikirana maka dushike ku ntego yanyu kuko usigaje iminsi mingi ngo gukora icyo rubanza nawe we niwe mutamata dufise kugira ngo dushigikire kuri icyo kintu ego mwe kivuga icyo nyene cyo gushigikirana ndafise icyo nkivuga ko mbaye ndabamenyesha yuko ubu nzobashigikira n'umutima wanje wose kuvyo muzokenera byose Madame Samira ntaca zomburana Bwana Mugisha nta kintu zomburana sawa tubashigikira ubukwe bugende neza Imana ihezagire abantu bavuge bati mu kuri burya karabakekena rero ntiyariwe byari bimurimo bone byaragiye tiye madamu nari muri ubu yarasenge neza cyane ubu tukwatira irindi zina atari karabakekena amwe kabisa utama yego iryo rikaba ijambo rero niyo majambo dukeneye kubona asante sana kabisa izina si ryo muntu mu bushake yego just kisi cyo kuvuga je gusa umunezero n'umucyo mu mutima kuri kubona gukunda kimana cyane uba kunezerwa muti ahubwo no muti imvura yagirwa kandi imvura yitegeye kuko umutama ni byiza cyane grand merci sana kabisa yego Bungiro none waje no muhiri wanje ngo ugiye kunsaba ikigomo jewe uyisamira ni ibintu wankoreye wahaswe kwinisha mu bitaro ubuji wanje sinzi ko fise na pistole ngira ngo ugiye no kundasa ahubwo Madame Samira mukuri twese turabacumuzi ariko umucumuzi mwiza n'ujya acumura akibuka gusaba imbabazi imbabazi ariko gabungira ugira ngo iki kintu wakoze ni ikintu cyoroshye umuntu nari nizeye n'umutima wanje wose umufiance wanje yari kwizeye sinzi umuntu twari twizeye umuntu nkunda n'umutima wose nkwizeye n'umutima wose umukozi wanje mwiza cyane ukora akazi neza nkaguhemba ukwezi amafaranga yawe akwiye nk'umugenzi nk'umuvyara wawe ibyo wadukoreye ibintu bibishe bitabaho je sinifuzaga no kubona isura yawe mu maso yanje nakubesha ndabizi ariko mugabo ndasabye mu mbabarire naciye kwa Mugisha kugira ngo amabarire ariko wowe ntashaka kunyumviriza nacyo tuvugana ariko mugabo nabonye yuko nci imbere yawe dore bumbabarire kuri ubwo ndagusabye umbabarire Bungiro n'ubu umutima wanje uracyafise ishoka imwe itabaho ku bintu wankoreye
ubu abana banje bari gusigara ari imfuvyi kubera wewe, kubera umutima wawe agatima atari ufise. Shaka kunyica kubera amafaranga. Nico nakubwira cyo. Ego Imana turayicumurira ikatubabarira. Ariko ico nakubwira nanje kukubabarira ego shobora kuguha ico kigongo cyawe. Ariko one condition. Je cyo shaka kubwira. Sinshaka kukubona mu maso yanjye. Amarongo menshi aziba amatwi nikuri kw'Imana. Ufata ibintu byawe byose uve muri yanzu amadosiyo yose uyaha umufiance wanjye y'akazi yose. Madame Samira ndabizi neza ariko mugabo ndagusabye ntunyirukane ku kazi. Ntunyirukane ku kazi. Reka nkubaze ikintu kimwe ushobora kwishira kwanza ku kibanza cyanje. Yari kuba ari wewe uri Samira. Wari gukorana n'umuntu utizeye na gatoya, umuntu ashobora ashaka kukwica agatwara ubuzima bwawe nyene kubera amafaranga ukabandanya ukorana nawe. Ubu je shobora kujya ahantu nzi ko ubuhungiro ari mu biro ariko rakora akazi kanje je. Nzi gute ko ejo utashobora kwishirira n'ishano mu kinyobwa mfi. Nago nkwizeye na gatoya. Ego ikigongwe ndakiguhaye ariko from today sishaka kubona kazi. Amadosiyo yanje yose gendo yawo umufiance wanje ibintu byose by'akazi. Ugende n'amahoro n'uwo mutima wawe w'ubugome ugende ukorera hanze apana maso yanje. Iyo nkubonye gusa nibuko wa musi waje mu biro unyemeza yuko umugabo wanje afise umwana, umufiance wanje afise umwana. Kubera ibintu bibi cyane wakoze bibishe. Nubu uriko uramvugisha numva ko mwengo umutima wanje ugiye kandi kongera kugira. Sishaka no kubyumva, sishaka kumva kandi umwana wanje arigwa renga. Sishaka kunzanira ama stress. Genda ufate ibintu byanje byose biha umufiance wanje we turahejeje. C'est fini. I don't want to see in your face next to me. Sorry muto yanga wewe kora ibintu bibishe nk'ibyo. Ukagira ngo ari ikintu wari ubuze. Inzu wari uyifise nziza mubana n'umufiance ibintu byose murabifise. Ariko genda bungyo genda n'amahoro. Je vraiment sinshaka kuza no muhiri wanje. Sinshaka kuza ku kazi, sinshaka kubona ahantu na hamwe. Kandi ivyo bitahure neza. Nta soni. Sara umva rero bana nuko mama wanjye yababwiye mama yababwiye ubu ibintu bigira bigende bye umva bijya twaciyemo byose ubu byaheze ariko nkuko babwiye mama wanjye nkuko yababwiye ibintu bigira bigende neza ariko ngaha tuzokwimuka n'inzu tumaze kuronka urumva arindi zumaze kuronka muze ku mucangano tuzokwimuka urumva. Ubu rero itariki ijya twapanze kijya gihe ijya tariki yahindutse bivanye n'ukuntu umva ibintu tugomba gucamo bitari bitemeze neza. Ngabo ubu dusigaje kuvuga itariki 25 z'uku kwezi n'ibintu bizokora. Nabyumva tujya muri état civil tuvuye cyo tugira celebration ya mariage. Nabyumva urabyumva neza. Urumva Fidaus. Dere niko bimeze muhumure ubu bintu bigira bigende bye. Indi Oya sha ibyo byarahetse. Bijya byari byakira kwa mukuru n'inshuti yacu n'umugenzi yadushikira mu bintu byose ubu ameze neza cyane ubu n'umwana mwiza. Umwana mwiza ntungirinde nguranye. Mbese ara wewe bajya bako nizo sare dukuba rwateguye kugira ngo muzo utamba ku bukwe wewe bigeze he? Twari twabiretse bivanye na situation. Sara uri hebo. Mwabiretse. Wewe wamugambira repetition cyo wabwira ati babyihoze bivanye n'ukuntu abo maza akajagari. None barashare bajya bana. None barondere mutegura sije. Hama nawe ari akari mu baravuze ko ni wowe ni Fidaus. Baravuze ni agara kari mu zuturirimbi nka kari mu bamufite. Ni secret. Bashashara. Ni secret. Jishe mbira gato mu gutwaza. Abantu babyumbira je. Saka. Uzambara yako tiya. Uzoyumva kuri mariage.
hama impuzu z'aba bana zose ziri tayari. Zose ziri tayari. Nyine kubona wabereye nyine kubona utwo tubereye kasara gafida. Les filles d'honneur. Les filles d'honneur. Si. Hama nagira ngo bwo mushefe ntaraza. Peut-être dans 20 minutes. Mbona rero ngiza yuko ukebura kugira ngo tugende turabiko nigena kubagurira pizza imisi myinshi si Iminsi myinshi. bari bayikumbuye Imisi myinshi twajana. Nawe uragenda. General, nawe uragenda kurya pizza. Urayikunda cyane. Ubwenge bwose buri muri game. uyu ni mugabo ni ijyo mu Wowe uzambara iki kuri mariage ya mama? Uzokwambara iki? Uzokwambara iki? Nje ngomba imodoka. Uzokwambara imodoka niyo wambara. Cyangwa ushaka uzogende kuvuga ufise imodoka yawe cyangwa uzoja muri helicopter. Imodoka yawe. Okay, sawa sawa. Thank you.